yo kwakira urumuri rw'amahoro ruvuye mu ntara ya kera ya Ngozi kuri uwa 29 Munyonyo umwaka wa 2024 rwaciye rutangura kumurikira ibikorwa vy'ubwubako bw'ibiro bizokorerwamwo na komine yagutse ya Matongo intara ya Butanyerera. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Gerard Daniel Ndabirabe asanzwe ari n'imvukira y'iyo komine. Umukuru w'inama nshingamateka yarifurije abenegihugu kumurikirwa n'urumuri mu mitima yabo ko kandi urwo rumuri rwomurikira n'ikibazo co kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. Urumuri ruraje kugira ngo rutumurikire mu mitima. Uru rumuri ruzotumurikire muri ca kibazo turimwo, ikibazo cyo kumenya ukuri n'ukurekuriranira. Urumuri ruze rudufashe maze twumva ukuri aho kuri, kugira ngo noneho tuze twitegurire neza aya matora twimirije mu 2025. Uru rumuri rutumurike mu bwenge, dushobore gushishoza neza, gushobore gusobanukirwa neza ukuri n'ikinyoma. Uru rumuri rutugendeye ino munsi twisunze imbona kazoza izotuma natwe Uburundi dusohoka tukava mu cyobo cy'ubukene, natwe tukazoza ku gazuba aho ibindi bihugu byateye imbere navyo vyicaye, natwe ku meza y'abagabo tukicarako tubisaba Imana yemwe, kandi izobiduha kuko araduhaye amaboko, iraduha imitwe y'ukwiyumvira, iraduha no gufatana mu nda. Karaciyemwo mukahise, ariko je novuga ko akaciyemwo kwari ukuducisha ubwenge, kwari ukumbure kutwereka igikwiye n'ikibereye. Uno munsi ako kahise katubera isomo, urumuri rutwereke, rutumurikire koko mu mitima yacu, urumuri rutwereke ikibereye, icotuma igihugu kibandanya kiba mu mutekano, kiba mu mahoro, maze natwe nituba muri ivyo bihe dushobora kugira ico natwe duterera n'ibindi bihugu birikiri mu ngorane. Uru rumuri twifuze ko ruzotumurikira mu bikorwa by'iterambere cyane cyane. Ubutumwa twaronse bwose twabwumvise, urumuri tubakiriye neza. Epipodi Baranyikwa, umukuru w'umugwi utembereza urumuri rw'amahoro, yamagariye indongozi muri komine Shasha gukorera mu bumwe na y'abenegihugu, bahamagarirwa kuzitorera indongozi nziza zizobashikana kuri yambona kazoza. Akaba ari nabwo butumwa umukuru w'igihugu c'u Burundi yarungikanye intwara rumuri ku nshuro ya 18. Mwamenya ko iyo komine igize iya 41 urumuri rw'amahoro ruciyemwo kuri 42 zigize igihugu c'u Burundi. Radio Television